kwekeshereza hariya ngabo zabanje ngo hereza bariya ababakira mu biyakire abakira mu bakire abana n'umugisha ni mu bakire akira urubyaro akira abahungu akira abakobwa akira amahasa akira udushuri akira muri muhemu nusubire kurira Imana yaguhaye ubushobozi bwo kuremisha akanwa kawe uhereye umunsi uvuye aho ugenda urarema ugeze muhira ureme mw'ijoro uze kurema mu gatondo uzoreme ugiye hariya ku kazi ucuraba ahantu ukorera uharemera ibyo ushaka ko bihaba ugende hariya mu kibanza uharemera ibyo ushaka ko bihaba ugende hariya mu kibanza uzubakamo uharemere etaje y'inivo zitatu y'inivo zitanu twahawe ubushobozi abatagira ikibanza genda mu gahinga hariya ku misozi uvuge ngo iki kibanza ndakiremye soma ku murongo wa 20 fasha ku murongo wa 20 Imana iravuga iti mu mazi ntihasegenyuka isegenya ry'ibifise ubugingo mu mazi hasegenyuka isegenya ry'ibintu bifise ubugingo kandi ibiguruka ntibiguruke hejuru y'isi mu kirere cy'ijuru hasegenyuka ibiguruka hasi no hejuru hasegenyuka ibintu Imana irema ibifi binini n'ibifise ubugingo byose bigendagenda Imana ibaha ifi binini n'ibifise ubugingo bigendagenda binini turabirema mu izina rya Yesu byasegenyutse mu mazi nk'uko amoko yabyo ari byose amasangara kamasamake amatuzi ndabizi n'ingano vyitwa Janete niwe yabaye ku rutaka bikari yane wabizi n'ibiguruka byose bifise ibyuma uko amoko yabyo ari byose uko bingana Imana ibona ko ari byiza bica birarukonye ibisegunyuka munsi hano mu kwisi n'ibisegunyuka biva hejuru bimukonyene mu vyakire mu izina rya Yesu Imana isegenyura ibintu bibazaneko Imana isegenyura amasezerano Imana isegenyura uruvyaro Imana isegenyura amafaranga Imana isegenyura amagara meza Imana isegenyura isi ibisegenyure n'ijuru naryo ribisegenyure Imana wavyumvise yatera haleluya 24 Imana iravuga ati sinizanye ibiri n'ubugingo iragahora ivuga Imana nk'uko amoko yabyo ari ibiri ubugingo byose nk'uko amoko yose aho hajemo inka hajemo ibitungano ibintu byose bifise ubugingo by'ibitungano n'ibyikwega hasi n'ibikoko byo mu isi haleluya nk'uko amoko yabyo ari bica bimukonyene biba kuno komera amashyi umwami Yesu soma kuri 26 Imana iravuga iti umviriza rero imaze gusegenyura ibintu byose Imana iravuga iti imaze gusegenyura ibintu byose biha yego ariko Imana imaze gusegenyura ibintu byose ikiravuga guterera yavuga iti turamo umuntu mu ishusho yacu turemo umuntu adoronka ibyarya amafara ahari inka zirahari imyumbati irahari amatongo arahari ibiterwa birahari turemere uzi ko tugiye kurema abantu rero turemere haleluya abaciye kubyara murabyara kuko tugomba kurema yewe Imana yararemye kiriya gihe uyu munsi nitwe tugomba kurema yewe n'abiteje inshinge murabyara kubera Imana irikirarema mwana bifobetse mugabo bigiye gufoboroka hanyuma murabyara kubera Imana igomba kurema karabaye n'ukuri kose yewe karabaye akira urubyaro ku ngufu mu izina rya Yesu abantu baciye bakwekeshereza hariya ngabo zabanje ngo hereza bariya
abakira mu biyakire, abakira mu bakire, abana n'umugisha ni mu bakire, abana n'umugisha ni mu bakire. Akira uruvyaro, akira uruvyaro, akira abahungu, akira abakobwa, akira amahasa, akira udushuri, akira muri muhemu. Hallelujah. Turavuga ubushobozi bw'ijambo. Turiko turavuga ubushobozi bw'iki? Ubushobozi bw'ijambo bwasizeho ibintu, ubushobozi bw'ijambo bwasizeho abantu, ubushobozi bw'ijambo bwakweza amafi, ubushobozi bw'ijambo, ubushobozi bw'ijambo. Ibi byose bikayangana n'ijambo ryabisizeho. Natwe ijambo twahawe, bwa bushobozi twahabwa, tugiye kurema ibintu bifatika, tubibonesha amaso yacu kubera ijambo. Hallelujah, hallelujah. Nusubira kwira, Imana yaguhaye ubushobozi bwo kuremesha akanwa kawe. Uhereye umunsi uvuye aho ugenda urarema, ugeze muhira ureme, mw'ijoro uze kurema, mu gatondo uzoreme, ugiye hariya ku kazi ucuraba ahantu ukorera, uharemera ibyo ushaka ko bihaba, ugende hariya mu kibanza uharemera ibyo ushaka ko bihaba, ugende hariya mu kibanza uzubakamo uhareme etaje y'inivo zitatu, y'inivo zitanu. Twahawe ubushobozi abatagira ikibanza, genda mu gahinga hariya ku misozi uvuge ngo iki kibanza ndakiremye. Naho Imana itazoguha ico, izoguha ikindi gisumba ico. Clementine muvyibuka turema? Hari inzu wari ufise? Si ijambo ryaremye? Ndazi ko namubwiye ngo tugende nze kukubakira agatangara, akanyuriza imodoka tukagenda mu kibanza kigaragara cyari mama wa Jean. Hari amahwa y'ubwoko butatu, n'ibintu bimeze nk'imigenge birebire bitobora birebire, hariho ubundi buto buto nimba bagitangwa iki, ubuyabuyabu buba bufise utuntu twinjirana. Yewe naracumitiwe n'amahwa, umukobwa wese agaba asamara ngo cyumenga ndi muri filime. Hambira ati rero tugiye muri iki kibanza, ikibanza cyawe ni kinini, ugomba kigurisha uduge mu Kirundo, ndavyanse ugiye kuba hano. Niko yari yambwiye ngo agomba kigurisha ngo aduge uduguje. Nurira uruduga turarugendamo, arashikana no mu kibanza ngo ba ati sawa ngiye kurema rero amatafari. Nahereye ku mabuye, ndazana amatafari, ndazana ivyuma, ndazana amasima, ndazana amakaro, ndazana amabati, ndazana ndakwega ndazunguruka, ndunda ngenda hajibenge fatangahira umusenyi naha amatafari naha ivyuma neza. Nivyo sivyo? Ntabwo nzavuga ibintu bitagira intahe canke bitagira ubuhamya, vyivugire basigaye. Hari igihe bibaza ngo ndindi n'amajahabo, n'ijambo rirema. Kandi ubu ngiye kukuremera etaje uve hajya Chakira birakudugije muzoguma mu nzu yo hasi, uzubona ukugenda guca hejuru, tuka ufatira akayaga hariya hejuru. Birabaye si ijambo rirema se. Iyo aramye bya bindi biremye n'ibindi, rondera ikibanza ubwire nza kuduza etaje. Yesu ashimwe. Nukuri bintu by'umupapa wacu birengeye ubwenge dufite twese. Ko twebwe tuja mu by'umubiri, mu byo tubonesha amaso, mugabo wewe kuko ijambo yahawe n'Imana ararema kabisa. Twebwe nta mahera twari dufise kandi ntitwabona inzira
n'imwe ko hari amahera tworohe kubaka inzu. Mugabo muri we akambwira ati inzu mu mwaka uzowironsa. Twe tugatwenga umugabo ibatizwa babavuze by'ukuri inzu jendi 0 franc 0 moins 12 tuvuga cyangwa ayo mamiliyoni yo kubaka inzu izoyakura hehe. Cambwira ati mugende munyereke iki kibanza. Umutama wanje aduha imodoka mu Rundi turagenda. Jewe rero pasiteri akora ivyo bintu naratubwira yarameze nk'umusazi. Je narahashitse ngo zimwe nuko ninjira agasenga naribaza ujya muntu ariko arahamagara amabuye amatakari amabati byageze aho ndamuraba ujya mu papa harimo n'iki arasunguluka ntamame y'amabuye amatafari amabati imisumari amafaranga mugabo hari ishamba ryinshi akuma ninegeza abantu babonye ko ari umupaka. Umushoferi ko tumubwiye atuma ahantu ko muri icyo kibazo si umushoferi abonye ndamanukanye n'umupapa tumeze nk'abasazi mw'ibishamba aca yibaza ibiki. Haleluya! Nyuma y'igihe gito y'amatafari arasa n'amabuye kandi by'ukuri nta mahera nari mfite nawe arabizi. N'abafundi nibo yabandonereye, abafundi nibo babirondeye. Njako rero ndubaka gushika n'uyu munsi ishimwe mu mutima wanje ivuye ko umupapa n'Imana yamuhamagaye. Na etaje ndayagiriye papa yabaye yamaze kuba abajingitwa bajingitwe ababara babarara abashafura bashafure n'igihe gito cyane nawe ukaduga ingazi nawe ukaduga kandi ndatangaza naho wowe uri umurozi kandanda ndakubwiye ngo byabaye ntibigishimike. urumuro dukorera shetani natwe dukorera Imana kandi shetani shobuja yaratsinzwe yarananiwe. Tuduze tubahiro tumwami Yesu nimutumatera. Haleluya! ikwiye batomenya ko tutabasasi. Isengesho ryaremye Samweli aza rirangiranwa yambikwa asigwa amavuta y'umugisha. Niwe yarobanura abami, Dawidi niwe yamurobanuye, niwe yakoresheje ibikomeye. Ariko Samweli umuvugishwa n'Imana ugiye kubyara umuvugishwa n'Imana. Nimutumatera. Haleluya! Samweli yabyawe n'isengesho. Haleluya! abagiye kubyara kubw'isengesho. Haleluya! abagiye kubyara kubw'isengesho. Haleluya! Aha, Nehemiya ari mu gihugu cya kure amenya amakuru y'uko igisagara cyabo cyasambutse, yuko iwabo hasambutse. Nene wabahashitse amubwira amakuru, abwirwa yuko abantu basanzaye bari mu gahinda, mu gasuzuguro, mu gakengerwe. Iyo usomye muri Nehemiya igice cya mbere weka umurongo wa mbere ugashikamo ku 11 urabona amakuru yaho. Nehemiya bagira umubabaro, Nehemiya agahinda, aravuga ati ntacyo bitwaye. Ibintu ngo yihana ibyaha byiwe, amenya ko ubwa mbere bituma bimushikana kuhoraho ari ugusenga abanje kwihana ngo yihana ibyaha byiwe, yihana n'ibyaha by'umuryango wose wakoze, yihana n'ibyaha igihugu cyose cyakoze, n'ibyo muri famiye yose. Aravuga ngo tumubimparurako mugabo mboneke ngororotse. Imana iravye kwihana kwiwe iramwemera ati kubw'ivyo ndabonye ko kwije condition. Haleluya! tunuve tubahiro tumwami Yesu. Uyu munsi twihane dukwize condition imbere y'Imana. Imana nishimwe. Haleluya! Wahejeje kwihana carafuka marasenga ngo byanze bikunze. Namenye ko gusenga guhindura ibintu, namenye ko gusenga bitanga icyubahiro, namenye ko gusenga bihindura umuntu kakugwa muri katiye kaja handi, namenye ko gusenga bizana faveur, birimo ngo acagira ikiganza cyiza. Haleluya! kubwo gusenga umwami arahaguruka aravuga ko abuze amahoro ati no buragute kubura amahoro iwacu warasambutse. Umwami aravuga ati ndagukorera iki? Aravuga ati genda ugaruka n'agateke
agateka iwanyu mu Bisirayeli. Nagomba kubwira ko gusenga ugiye kugarura agateka iwanyu. Haleluya! Agateka katakaye, ijambo ryapfuye, umugisha wazimiye, abiwanyu batakaye, kubwo gusenga ugarukana agateka muri famiye mu izina rya Yesu. Nimutumba watera haleluya! Ewe gusenga. Haleluya, haleluya. Nsomera gusenga, nsomera Zaburi 110. Oya, Zaburi 141 sakaranteye. Udusomere ku murongo wa 5 wumve. Hari ijambo ryiza. turasoma mu izina rya Yesu. Aha. Umugororotsi ankubise. Soma neza. Sakaranteye kuri 5. Zaburi 141 ku murongo wa 5. Umugororotsi ankubise, bizoba ankubise, bizoba arukungirira neza. Soma neza. Kabisa. Witonde. Umugororotsi ankubise, bizoba arukungirira neza. Amanye ndaguhanye, bizoba ari nko kusiga amavuta ya elayo mu mutwe. Umutwe wanje woye kubyanka, ariko gusenga kwanje gukomeza kurwanya ibyaha by'ababandi. Umvira ijambo. Umugororotsi amubise azobangiriye neza. Niwabona umukozi w'Imana gukankamiye tubagize ikosi rinini azoba akugiriye neza. Haleluya. Niya guhamukira gati kikine mugisubira nazo bagukankamiye azoba ari kukugirira neza. Ukazoba ari karagukatishiriza mu mavuta y'Imana. Haleluya. Mbere ngo niya mpana ngo azoba ameze nk'usiza amavuta ya Elayo. Haleluya. Kubera ari iki? Amugororotse. Naho bizoba bikubabaza azoba akugiriye neza. Soma rero aho hepfo gatondi niho handi nawe. 6. Oya aho nyene. Aho hereje gato. Ariko gusenga kwiwanje gukomeza kurwanya ibyaha by'abandi. Hariho ibyaha bariko barakora, hariho irementanya bariko bararondera, hariho imitego bariko baragutega. Ugusenga kwawe kunetraliza imigambi y'abandi. Ariko Bibiliya ni nyabwenge n'ukuri kose. Y'abandi. None wewe ntubazi. Babandi. Isengesho ryanje rirahindura imigambi y'ababandi. Imigambi y'ababandi. Ibyaha by'ababandi. Inama z'ababandi. Iyo ndiko ndasenga mba ndiko ndagabuza imigambi y'ababandi. Ariko bibi babandi. Ariko Yesu navugira ibintu bibigani ni babandi nye. Umwe wese arafise babandi. Barahari cyane n'abahari. Babandi muvukana. Babandi bavuga kutazogera, babandi mukorana mwicarana kubirura bazi babandi. Urababona babandi. Uduga ngo ya ntuduge. Tosija hariya ngo ya siwe yarikuye kugenda babandi. Babandi bafata inama za gihutihuti, babandi batakwipfuriza amasezerano, babandi murarana, babandi mugumana, babandi muryamana, babandi mukorana, babandi musangira, babandi mu yewe naho kwivugira babandi muri kumwe ndibo bamenya no kuri kose, babandi mwicaranye. Ariko Bibiliya ndayikunda tudugiriza icyubahiro mwami Yesu. Ariko muze mugira ubwenge nka Bibiliya, muze muvuga nk'uko Bibiliya ivuga. Muri mu bantu muvugira ubwenge nka Bibiliya. Bibiliya ikoresha ubwenge buhanitse cyane. Mugira ubwenge nka Bibiliya mu izina rya Yesu. Haleluya! Ugusenga kwanje kuzogwanya babandi. Igihe cyose turiko turasenga, tuba turiko turafata ubushobozi bwa babandi. Imigambi ya babandi. Bamwe barara barakinda, bamwe batega imishwarara, babandi bateze imitego, babandi. Tuduze
icubahiro c'umwami Yesu ko babandi twaje gusenga tukaba turiko turonona ivyabo mw'izina ndafashijwe no kuri kose. Soma Zaburi y'ijana na kabiri, Zaburi y'ijana na kabiri ku murongo waho wa 17. Urasoma mu izina rya babandi batsinzwe no kuri kose, babandi baraneshejwe. 17. Ashize umutima ku gusenga, Uhoraho ashira umutima ku gusenga kw'abatagira shinge, kw'abantu batagira shinge na rugero. Ashize umutima, Imana ishize umutima ku gusenga kw'abatagira shinge na rugero. ntiyakengereye ugusenga kwabo. Ishobora gukengera ugusenga kwawe. Yo, ariko Imana ndayikunda. Irabona intege nke zawe, ishize umutima kuri wewe, utagira ukuvugira, utagira ukuburanira, itagira ugutabara, itagira wariya, itagira abatagira shinge na rugero bose. Uhoraho abasize ku mutima. Dawidi aravuga ngo nunamuriye amaso yanje ku misozi, mbega ugutabagwa kwanje kova he atari ku Uwiteka yaremye ijuru n'isi. Wowe utagira ico ufata n'ico ureka, ugusenga kuho kwawe Uhoraho amusize ku mutima. Ijambo ariko turi mu ijambo cyane bituri mu ijambo. Abantu turi hano cyane ntituri hano. Abantu batagira shinge na rugero nibasize ku Uhoraho. Abantu kwa muganga byananiranye nibashize ku mutima kugira ngo agaragaze gukora kwiwe. Ndiko ndavuga inkomezi zigira gatatu ziva mu isengesho. Haleluya. Inkomezi zigira gatatu, ubushobozi bugira gatatu buva mu isengesho. Haleluya, haleluya, haleluya. Mana ishimwe, Mana ishimwe, Mana ishimwe. Yo. Iyo somye muri Yesaya 3:8 uhereye kuri 3:5 hadusomere. Urasoma mu izina rya Yesu. Yesaya 3:8 ku mirongo 3 ushikane kuri 5 nyarutsa turangize. Numva ubushobozi buri kaburuka ntangure kurema n'imboga. 3. Ati tegera Uhoraho we, niwibuke ingene nagendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye. Hezekiya ngakora ivyo ubona ko ari byiza. arasenga pe. Hezekiya ararira cyane, asenga cyane. maze ijambo ry'Uhoraho rishika kuri Yesaya, Sharishika kuri we. ritigenda ubarire Hezekiya ati uku ni kuhoraho Imana ya sogokuruza Dawidi. Mwumvinge n'Uhoraho ababwiye. Igi agize ati ngo yumvise ugusenga kwawe. Yumvise ugusenga ko baciye bugufi. Umva uko Uhoraho avuze. Umva uko Uhoraho avuze. Umvinge n'Uhoraho avuze yemwe barepantanze. Utigenda yumvise gusenga kwawe, abonye n'amosozi yawe. Yumvise ugusenga kwawe kandi abonye n'amosozi. Iri jambo ntiwaryumvise. Ereka yumvise ugusenga. Ariko gusenga ngomba nibanze ntambe gatoya. Gusenga ni kwiza. Yumvise ugusenga kwawe. Haleluya! Yumvise ugusenga kwanyu bakozi b'Imana. Yo, haleluya! Yumvise ugusenga kwawe. Ndafashijwe. Bandanya umve gato. Ute ku minsi yawe, Ku minsi bari bagabanije yongeye kw'imyaka myinshi. yongeye kw'imyaka myinshi.